gusuhuje. Inyigisho za gisirikare zihabwa imbonerakure zirateye umutima uhagaze abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke. Mu gihe umuhindo w'ibikoho bikomakomeye vyasirana mu ntara ya Cibitoke, abanyagihugu baratewe umutima uhagaze n'ukuntu hariko haragwizwa iyi myimenyerezo ya gisirikare ku mbonerakure. Ni ukuvuga urwaruka rwo mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Iyo myimenyerezo ikaba ikorwa ishigikiwe n'abahoze ari abagwanyi ndetse n'abasirikare, aho ituma haba kwikeka uruhara mu ntureka ziri mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi, iyi myimenyerezo ya gisirikare ikorwa ku rugero runini n'imbonerakure. Umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho iteye imyidogo myinshi mu banyagihugu. Iyo myimenyerezo womenya ko ibera na cane cane mu gice co kurasiramwo ca Cishemere ku kilometero kidashika kimwe uvuye ku biro vy'intara. Umuhindo w'inkoho nini nini ndetse na ntonto wumvikana gushika mu kigo c'impunzi z'abanyekongo, aho uteye ubwoba abanyagihugu bo muri ako karere basanzwe badatekanye. Ndakuramukije, ndaguhaye kaze ndetse ndanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa. Ngaha ni kuri Isange TV. Ico utegerezwa niki? Ni ugufyonda sabone canke subscribe. Nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Nayo mu yandi makuru turi bugushikirize ku buryo bw'idonido, ni uko umukuru w'igihugu ca Angola yatangaje ku wa kabiri ko Kinshasa izogirana ibiganiro n'umurwi witwaje ibirwanisho wa M23 kugira ngo habe ibiganiro bidaciye kure hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'uwo muhari abagwanyi bawo bagenzura uburere bwinshi bwa Kivu ya ruguru ndetse na Kivu yo mu bumanuko mu buseruko bwa Kongo. Uburere butunze cane amabuye y'agaciro, aho kugeza ubu indongozi za Kongo bavuga ko M23 ari umugwi w'iterabwoba. Kubw'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Kongo, ibiganiro bizoba mu minsi ya vuba hagati ya leta ya Kinshasa n'umurwi M23 witwaje ibirwanisho. Iryo tangazo ryashizwe ahabona inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu ca Angola ariwe yitwa Antoine Felix, nyuma y'ibiganiro n'umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi muri Angola kugira ngo avugane n'umukuru w'igihugu Joao Lourenço yari yagenywe n'ubumwe bwa Afurika nk'umworosha mu matati yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo biganiro bizoba bigamije gutuma habaho amahoro arama muri Kongo. Uko akaba ariko ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Angola vyatangaje. Esayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko ubukene bw'amazi meza buteye ingorane abanyagihugu b'Igihanga. Kubera ko ubukene bw'amazi yo kunywa, abanyagihugu b'Igihanga mu ntara ya Bubanza, intara iri mu burengero bw'Uburundi, bikora ku mazi y'inzuzi nubwo afise ingorane ku magara yabo. Inyubako zihari ntizikwiye canke zigasenyurwa, nayo inyishu zikaba ziriko zirateba kuboneka. Nk'uko amasoko yo mu karere abivuga, nta soko na rimwe ryari ryubatswe muri ako gace riri muri iyo komine yose. Amabombo yo kuvomako amazi meza ava mw'ishamba cimeza rya Kibira ku ruhande rwa komine Musigati, ariko izo nyubako ziri kure cane kandi imigende y'ayo mazi yama yamenaguwe n'abanyagihugu bo mu yandi makomine. Ababa muri iyo komine basigura bati akenshi iyo migende yama yononywe n'abanyagihugu batanezerewe, badashobora kwihanganira kubona amazi aja muri komine Gihanga kandi nabo ubwabo bayabuze.
abahinga bo muri Regideso ishirahamwe Rudende rijejwe gutanga amazi bama batebuka kugira ngo basanure iyo migende ariko ukuntu abantu baguma bamena iyo migende biratuma ibintu birenga urugero isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure ico utegerezwa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru bene aya umwanya ku mwanya kandi ku gihe ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko inyigisho za gisirikare zihabwa imbonerakure ziteye umutima uhagaze abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu gihe umuhindo w'ibikoho bikomakomeye vyasirana mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu baratewe umutima uhagaze n'ukuntu hariko haragwizwa imyimenyerezo ya gisirikare ku mbonerakure iyo myimenyerezo ikaba ikorwa ishigikiwe n'abahoze ari abagwanyi n'abasirikare ahituma haba kwikeka uruhara mu ntureka ziri mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi imyimenyerezo ya gisirikare ikaba ikorwa ku rugero runini n'imbonerakure ni ukuvuga umuhari w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD iyo myimenyerezo ikaba iteye imyidogo myinshi mu banyagihugu iyo myimenyerezo ikaba iberana cane cane mu gice co kurasiramwo ca Shishemere ku kilometero kidashika kimwe uvuye ku biro vy'intara umuhindo w'inkoho nini na ntonto wumvikana gushika ku kigo c'impunzi z'abanyekongo aho biteye ubwoba abanyagihugu bo muri ako karere banasanzwe badatekanye inyigisho za gisirikare zirongowe n'abahoze ari abagwanyi nk'uko bivugwa na benshi mu babibonye urwo rwaruka rushirwa muri izo nyigisho rugizwe ahanini n'abava mu ntara za Cibitoke Kayanza Bubanza Bujumbura aho rwigishwa gukoresha ibigwanisho ndetse n'ubuhinga bwa gisirikare ivyo bikorwa bicungerwa n'abahoze ari abagwanyi ba CNDD FDD hamwe n'abasanzwe bigisha mu gisirikare ca leta b'u Burundi arico FDNB hamwe n'abo muri FDLR mu nyigisho bahabwa hakaba harimwo kurondera amakuru ku mwansi ubuhinga bw'ababikurikiranira hafi bukaba bushobora kuba bufitaniye isano no kuba hashobora kuja mu njyane ziri hagati y'umurwi w'abaroberi ba M23 ndetse n'igisirikare ca Kongo mu buseruko bwa Kongo amasoko mu gisirikare ariko akaba avuga ko izo nyigisho zoba zifise intumbero yo gutegura imbonerakure gushigikira ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Kongo mu ntambara yo kurwanya M23 nubwo biruko ariko ico ciyumviro kirateye umutima uhagaze abanyagihugu aho babona ko urwo rwaruka rutobishobora muri iyo ntambara igisirikare ca Kongo n'ic'u Burundi bimaze kuburira ibitari bike mu ntambara zo kurwanya abaroberi ba M23 ndetse yewe bamwe mu bavyeyi bakaba bavuga ko bari mu mubabaro aho umuvyeyi amaze kuburira abahungu biwe mu ntambara z'Ikamanyora no kuvuga muri Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo ariko yiyamiriza ikoreshwa ry'urwaruka akanasaba ko inzego z'igihugu zoshira imitahe mu iterambere ry'igihugu aho kurungika urwaruka kuja kurwana intambara itabaraba ngayo nguko nayo kandi kuri iyo myitwarariko yose uworongoye umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD womenya ko yiyamiriza uruhara rw'imbonerakure mu ntambara ya M23 aho yemeza ko ari inyigisho zitunganywa ariko agashimika ko ari izo gukunda igihugu nayo ku ruhande rwiwe uwurongoye ikambi y'abasirikare bagwanira hasi igira 112 yo mu Cibitoke nyene hakaba yemeza ko imihindo y'ibigwanisho yumvikana muri ako karere hari inyigisho zisanzwe zihabwa igisirikare ca leta ndetse agahamagarira abanyagihugu n'impunzi kwirinda guca muri ako gace mu gihe hariko haraswa amasoro mu gihe izo nsiguro zigoye kwemerwa uguha inyigisho za gisirikare urwaruka ndetse no kwivanga k'u Burundi mu ntureka zo muri Kongo bituma haba amakenga menshi mu ntara ya Cibitoke nayo mu yandi makuru kandi womenya ko intambara yo mu buseruko bwa Kongo
nayo mu yandi makuru kandi ku ntambara yo mu buseruko bwa Congo womenya ko hoba hagiye kuba ibiganiro hagati ya M23 ndetse na Kinshasa. Umukuru w'igihugu ca Angola yatangaje ku wa kabiri ko Kinshasa izogirana ibiganiro n'umurwi witwaje ibigwanisho wa M23 kugira ngo habe ibiganiro bidaciye kure hagati ya leta ya Congo ndetse n'uwo muhari. Abagwanyi bawo bagenzura uburere bwinshi bwa Kivu ya ruguru ndetse na Kivu yo mu bumanuko mu buseruko bwa Congo butunze cane amabuye y'agaciro, aho kugeza ubu indongozi za Congo bavuga ko M23 hari umugwi w'iterabwoba. Kubw'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Congo, ibiganiro bizoba mu minsi ya vuba hagati ya leta ya Kinshasa n'umurwi M23. Iryo tangazo ryashizwe ahabona inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu ca Congo Antoine Felix Tshisekedi muri Angola kugira ngo avugane n'umukuru w'igihugu Joao Lourenço yari yagenywe n'ubumwe bwa Afurika nk'umworosha mu matati yo mu buseruko bwa RDC. Ivyo biganiro bizoba bigamije gutuma habaho amahoro arama muri Congo, uko akaba ariko ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Angola vyatangaje. Ivyo bibaye inyuma y'aho leta ya Congo yemereye gutanga imiliyoni 10 z'amadolari ku muntu wese azofasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gufata indongozi zimwe zimwe za M23 na cane cane Corneille Nangaa aserukira urunani AFC ni ukuvuga Alliance Fleuve Congo rurimwo M23 ndetse na General Makenga ndetse na Bertrand Bisimwa barongoye ibisata vya gisirikare ndetse na politike muri M23. Nk'uko abahinga benshi mu gihugu ndetse no hanze babivuga, M23 ubu birakomeye ugereranije na Kinshasa inyuma yo gufata ibisagara bibiri bikuru bikuru vyo mu buseruko bwa RDC, Bukavu muri Sud Kivu ndetse na Goma muri Nord Kivu. M23 biragenzura kandi ibice binini binini vyinjiza amahera ndetse vyinjiza amahera nk'ibice vyimungamwo ubutare bwa Rubaya muri teritwari ya Masisi muri Nord Kivu. Igira ibice 60% vy'ubutare bwa Coltan n'inzahabu ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, canke igice ca Numbi muri Sud Kivu kirimwo ubutare bwinshi bwa Casterite, hadaharuwe umwuka wa metane uri mu mazi y'ikiyaga Kivu agenzurwa hafi yose na M23. Ariko rero haraciye iminsi myinshi Kinshasa itangaje ko ata cifuzo ifise co kuganira n'abo bagwanyi. Abategetsi ba Congo bavuga ko hari abitwaje iterabwoba. Corneille Nangaa yibajije nimba indongozi za Congo ziriko zitegura ikiyago n'abaciriwe urubanza rwo gupfa abaronderwa canke ibikono bitagiramwo na kimbe ibipupe abantu batwengeje n'abitwaje iterabwoba. Nayo mu yandi makuru kandi womenya ko ubukene bw'amazi meza buteye ingorane abanyagihugu b'Igihanga. Nk'uko amasoko yo mu karere abivuga, nta soko na rimwe ryari ryubatswe muri ako gace riri muri iyo komine yose. Amabombo yo kuvomako amazi meza ava mu ishamba cimeza rya Kibira ku ruhande rwa komine Musigati, ariko izo nyubako ziri kure cane kandi imigende y'ayo mazi yama yamenaguwe n'abanyagihugu bo mu yandi makomine. Ni amakuru nayo nyene tugira tugushikirize. Nk'uko amakuru abivuga, abanyagihugu b'Igihanga nyene barabangamiwe no kubura amazi. Ababa muri iyo komine basigura bati akenshi iyo migende yama yononywe n'abanyagihugu batanezerewe, badashobora kwihanganira kubona amazi aja muri komine Gihanga kandi nabo ubwabo bayabuze. Abahinga bo muri Regideso, ni ukuvuga ishirahamwe Rudende rijejwe gutanga amazi, bama batebuka kugira ngo basanure iyo migende, ariko ukuntu abantu baguma bamena iyo migende biratuma ibintu birenga urugero. Kubera ubwo bukene bw'amazi, abanyagihugu benshi bikora ku nzuzi,
ariko rero ayo mazi ni mabi kandi ukuyanywa ni ibituma abanyagihugu bashobora guterwa n'indwara ziturutse ku kunywa amazi mabi. Aha i Gihanga no mu misozi ihegereye dukoresha amazi ava mu nzuzi kubera ko amasoko yarakamye. Uko akaba ariko abanyagihugu bigana. Haciye hatanguzwa umugambi wo gutanga amazi ava munsi y'ubutaka witwa Amazi Water kugira ngo hakoreshwe ayo mazi yo munsi y'ubutaka nyene. Ariko rero amazi akuwemwo asa n'ayatanyobwa kuko ari mabi, arimwo ivyunyunyu, arashushe, akaba kandi asigaza ingese haheze umwanya abitswe. Tuyavoma ashushe, inyuma y'amasaha makeyi muco tuvomamwo hasi haca haza ingese. Turafise ubwoba ko ivyo bizogira ingorane ku magara yacu. Uko akaba ariko umwe mu banyagihugu avuga. Abanyagihugu b'i Gihanga bariyamiriza ukuntu abategetsi baho umengo ntaco banezwe nubwo hari ivyo bari biyemeje nko mu myiyamamazo yo mu mwaka w'2020. Bari batwemereye inyishu y'ibi bibazo vy'amazi. Imigende ibiri yarafatiwe mu Kagwema na Buringa, ariko mu Kagwema nta nima ry'amazi ryatibutse. Imigende nayo yatwawe n'amazi y'uruzi Mpanda haraheze amezi atatu. Uko akaba ariko bagaragaza umubabaro. Indongozi za Regideso ziremeza uburemere bw'ico kibazo ariko berekana ko ata buryo bwo gukwega amazi mu kibira. Ibintu biragoye cane. Hari hakenewe amafaranga yo kubaka imigende mishasha. Mu kurindira duhamagarira intwaro n'abajejwe umutekano kubuza ubusuma bw'ibikoresho bihari. Uko akaba ariko bamenyesha. Abanyagihugu b'i Gihanga bakaba basigaye umengo baratawe, bizigiye ko amaherezo hazofatwa ingingo zikomeye zo kuronka amazi yo kunywa no kubungabunga amagara yabo. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa n'iki? Ni ugufyonda sabone canke subscribe. Nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.